Imana ibahezagire. Byiza. Ubwa mbere na mbere turahezagiye izina rihoraho ry'umwami, ariko twebwe dusanzwe tuzi iryo zina rihoraho ry'umwami wacu, umukiza wacu, umucunguzi wacu ni Kristo. Ariko Kristo agaragaye muri iki gihe cya nyuma mu muntu aciye bugufi cyane, William. Aho rero niho hari izina yazanye mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ico gituma muri iryo zina rihoraho turamuhezagiye kandi turamushimiye ko yatwemereye ko tubana ngaha turi kumwe namwe. Iri ni ihigwa rikomeye cyane, nezerewe ko ari umwami yemeye yuko mba ngaha. Nuko rero ndazi yuko ari Imana, kandi ko ivyo vyari mu migambi n'ubugombe bw'Imana yuko kino gikorane kiza kuba icumugisha ukomeye cyane. Hariho ibanga n'ubu mwebwe murabibona mu butumwa twabwiwe na William uyu munsi, ingoro y'Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ndibaza yuko ubu ari ubutumwa bwa nyuma yoba yavugiye hariya mu ihema. Mbega yoshobora mupfukanyi Julio Ruiz kutubwira kuturabira yuko kuturabira ubutumwa bwa nyuma yavugiye hariya Puerto Rico mu ihema, kuko ubwa nyuma ndibaza yuko yavugiye muri Espagne. Aho muri Espagne niho yavugiye ubutumwa bwa nyuma, aho nta bundi yigeze kutubwira. Igihe yava muri Espagne aho ntiyigeze kutubwira, ntiyasubiye kutubwira ubundi butumwa. Ariko imbere yaho, imbere yo kuja muri Espagne, mbega hari ku itariki zingahe? Nuko rero twebwe twashobora kumenya ubutumwa bwa nyuma yavuze. Ndibaza ko bwoba ari ubu, ko biri kose naturabire ubunyene, aturabire. Ni byiza, nivyo bintu vya nyuma. Aha William yari asanzwe abizi yuko aterezwa kugenda, kandi aha yariko aratanga amabwirizwa amwamwe. Turiteza yuko Imana nyene ububasha bwose yaduhamagaye, yatuzigamye mu bubasha bwayo, yo izotujana idushikane ku iherezo, izotujana n'ikiganza cayo tugeze ku iherezo, kugira ngo itwinjize mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Ese Imana yoduhezagira cyane. Turashaka gutasha kandi n'abavukanyi bariko, abavukanyi bihuje natwe. Mbega ni bangahe bari connect? Ni bangahe bihuje natwe Herso? Nabarenga 4,000 bari connect. Nuko rero ngaha dufise umugwi muto, ku mugwi dufise muri Amerika Latine yose na Karayibe. Murashobora gufata ibyicaro byanyu bavukanyi. Reka tugubwe neza ngaha. Ni byiza imbere yo kwakira bano bantu batugendeye kugira ngo baduha akajambo k'intasho. Reka dusome ngaha ku rupapuro rw'umunani paragrafe ya nyuma. Ni nka paragrafe ya nyuma haravuga ngo nuko rero ku rupapuro rw'umunani nivyo dutegerezwa kuba tumeze gute? Dukangutse. Mbega ninde ariko aratubwira ibi? Ntabwo ari Hosebe Nkamine Peresi, si Hosebe Nkamine Peresi. Hosebe Nkamine Peresi yarabidusubiye mu incuro nyinshi bino, ariko bino turiko turabibwirwa na marayika w'umwami William Soto Santiago. Murabitahura? Wavuga toya ni Hosebe Nkamine Peresi niwe yamatubwira yuko twotegerezwa kuba dukangutse, tukitegura ko dutegerezwa kuba. Urakoze cyane muvukanye bishira ngaho. Ariko ngaha ni marayika w'umwami niwe ariko arabitubwira, niwe ariko aratubwira ko twotegerezwa kuba. Mbega mwarabyumvise Hosebe Nkamine Peresi abivuga? Twarabyumvise neza cyane kandi inshuro nyinshi. Dukangutse mu buryo bw'impemu kugira ngo
ntituyobegwe uno mugisha ukomeye cyane uhari aho tuzoronka ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana na Kristo mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. hariho ubutumwa bwa Jose Benjamin Perez nariko ndasoma, ubu sindabwibuka ubwo ari bwo, ariko nariko ndabusoma nka bwose, aho yavuze ati ntimukayobegwe isezerano rihari muri rirya hema ku bwacu. Mbega iryo sezerano ni irihe? ko Imana izoduha ukwizera ko guhindurwa no kunyakurwa. iryo sezerano rirashobora kuduca hejuru, kuko kubera ko ariko aratubwira ibi bintu murabitahura. aravuze ngo ntimukayobegwe iryo sezerano ngo ribace hejuru ku mitwe. iryo sezerano Imana iriko irasezerana muri iki gihe, kuko yaravuze yuko ari mu ihema aho izozanira ukwizera ko kunyakurwa. murabitahura, ahantu henshi yarabivuze yuko iryo sezerano ryaterezwa kuza mu ihema. hanyuma niba iryo sezerano Imana iriko irarizana nuko guhishurirwa uko wewe nanje dukeneye, Imana iriko irabiduha, ariko wewe kava gatoya jewe ati William wenyene azoza binyibwirire, kuko William yarabitubwiye. murabitahura, ngibi ati ntimuyobegwe uno mugisha ukomeye cyane uhari. mbega uwo mugisha ni uwuhe? ni uko tuzoronka ukwizera. iryo ni isezerano ry'umwami kugira ngo tujanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. mbega niho iryo sezerano rizogaragarira? nimwombe ku rupapuro rw'icenda hagati na hagati, aha hantu muhasiga akarongo k'agahama, ibyo mwa mufise byose muhasige kugira ngo muzogobe muhabona. hagati na hagati haravuga ngo umunsi umwe, mumvirize, ariko arabishira muri kazoza, kandi n'umuvugishwa niwe ariko arabitubwira. umuvugishwa umunsi umwe hazohishurwa mu mwuzuro ikimatanije c'indwi. mbega ikimatanije c'indwi ni iki? mbega nihe ico kizohishurirwa? kandi hazoba ari hehe? mu gushitswa kwiyerekwa ry'ihema. umunsi umwe Imana izogihishura mu mwuzuro. kombore araza kutwereka mwa buryo butumwa Jose Benjamin Perez aza kutuzanira, namba aribwo yari yatubwiye, aho yavuze ko hariho ubutumwa yashaka kutuha, kombore ko azobuduha kuri uno wa gatanu, aho yavuze mwitegereze ico arico ikimatanije c'indwi. ati ni nk'ikigenda juru giturika, kigaturikira ngaha, kigaturika kiri ngaha, hanyuma gituritse kigaca kiduga hejuru, kikongera kigaturika kigeze hejuru cyane. nk'uko guturika hagaca havamwo inyenyeri zitanu. nk'izo nyenyeri zitanu hagaca havamwo inyenyeri nayo igaturika, aho hagaca havamwo izindi nyenyeri zitanu ziduga hejuru. nuko aho Branham yaravuze azobitwereka, abitwereka hamwe n'ikintu giciye bugufi. Branham akagishushanya n'ikintu gikomeye cyane kiri muri Bibiliya, ibanga rikomeye cyane Imana yari yaranyegeje uhereye ku visi itararemwa, agaca rishushanya n'urya muriro na bijya bintu barasa mu manza. mbega mwe murabitahura? ariko si Branham yavuze ngo uko niko ikimatanije c'indwi kizoba kimeze, niko kizomera ku iherezo. kandi nawe ukavuga ati mukama wanje, mbega ivyo bishoboka gute ko ikintu gikomeye cyane catumye haba agacere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha, arico Imana yari yaranyegeje ikabika ikimatanije c'indwi kuza kwa kabiri k'umwami, hanyuma akabitugereraniriza no guturika, hanyuma ngo kikongera kigaturika, hanyuma kigasubira kigaturika. uguturika
guturika kw'ikimatanije c'indwi arico kimwe mu bintu we yashaka kutubwira twebwe. Kumbure coba arico cigwa yatubwiye ko yaravuze yuko azobitubwira, azobituzanira ivyo kugira ngo abitwereke ingene ikimatanije c'indwi kigenda kiraturika hanyuma kigaturika nk'uko riyo yatubwiye mwa wa murongo yadusomera hariya muri Guatemala yuko umwami buri gihe agenda asubiramwo ibintu. Ico gice yadusomeye c'umuvukanyi William, ingene umwami buri gihe agenda asubiramwo ibintu, agenda. Kandi aho turafise ijambo ry'umuvukanyi Branham, mwibuke yuko ari Imana ari morphe, Imana idahinduka ariko ni morphe no kuvuga igenda ihindura uburyo, hanyuma ikagaruka ari ya Mana nyene mu bundi buryo, hanyuma ikagaruka ari ya Mana nyene mu bundi buryo. Imana ni morphe, muravyumva? We yaravuze ngo ni ya yindi kuko Imana ntiyihinduka, ariko ego igenda irahindura impuzu, ikagenda irahindura ibikoresho. Mbega ninde ateruza gutoranya ivyo bikoresho? Si twebwe? Mbega uribaza yuko Imana yaduhevye? Mbega wibaza yuko igihe Yesu yagenda yarahevye ishengero ryiwe? Mbega wibaza yuko igihe Branham yagenda? Koko twebwe, jewe ndi umwe mu bizera ba Branham agihari, nizera ubutumwa bwa Branham agihari. Jewe najana ubutumwa bwa Branham mu bibanza bitandukanye agihari. Igihe batubwira amakuru yuko umuvukanyi Branham yagize irya mpanuka, naragarutse ngaha muri Venezuela, ati mbega bishoboka bite? Hanyuma barambwira ati Branham yavuye mu mubiri, nuko rero tuca tuguma ngaho, atariko tuzobananya gute tutari kumwe nawe? Ariko twebwe twaciye dutangura kurindira yuko Branham azuka. Sinzi namba n'umuryango wa Branham nawe nyene wiyumvira uko nyene, kuko nk'uko navyumvise, muze mubisuzume murabe ko ari byo. Muvukanyi Rui arashobora kuza kubiturabira, katurabira neza. Branham bamugumanye iminsi myinshi imbere yo kumuhamba, bari bamushize ahantu hakonje. Twebwe twaguma tubazanya, mbega ntarazuka, ategerezwa kuzuka kugira ngo ashitse ibindi yavuze ko azoza gushitsa. Kandi twese twari tuvyizeye uko nyene, kugeza igihe hanyuma twatahura ko ata hantu na hamwe muri kahise nk'uko Benji yabitubwiye higeze haba ivyo, ngo Imana yamaze kujana intumwa igihe yaba yarangije igikorwa yateruza gukoresha muri iyo ntumwa, ntiyigeze igarukana wa mubiri w'inyama nyene kugira ngo uze gushitsa ibindi bisigaye. Buri gihe yamye igira uwundi mubiri w'inyama. Kandi nawe urashobora kwibona neza hariya mu bami ba kabiri igice ca kabiri umurongo wa 16, 17, 18, aho abana babiga ivy'ubuvugishwa bizera yuko Imana yari yaduganye Eliya ikamuterera ku musozi nk'ariya, tereka tuje kumurondera, kuko Eliya ateruza kugaruka agashitsa ivy'Imana yavuze ko azoshitsa atashikije. Bo bibaza yuko Eliya ateruza kugaruka gukora ivyo, baca babwira Elisa bati reka tugende, reka tuje kurondera Eliya, kumbure yoba ari karagira ibibazo ariko umusozi runaka. Imana yamujanye mu nkingi y'umuriro, mu mukogote w'umuriro, kandi Eliya ntiyari kugaruka kugira ngo aze gushitsa ivyo. Eliya yarababwiye ati ntimugende guta umwanya muri ivyo, toya turashaka kuja kumufasha kugira ngo dufashe Eliya, kuko yoshobora kuba ari mu kibazo runaka ariya ku musozi. Arababwiye ati ntimugende. Ariko bobo Bibiliya ivuga yuko babandanije kumuhata, baramuhata baramugobera nk'uko icyo cyanditswe kivuga,
baramugobera kugeza ubwo yavuze ati nimugende mu murondere. Baragiye baramurondera, baragaruka nyuma y'iminsi runaka. Abo bagabo barazungurutse muri ico gihugu cose, hanyuma baramubwira ati nta na kimwe twabonye. Ati sinari nababwiye ntimugende. Kubera iki? Kuko ibyo Eliya atari yashikije bishitswa na Elisa. Twese twari tuzi, twiyumvira yuko Branham ateruza kuzuka kugira ngo avuge ikimatanije c'indwi, imatanije ndwi. Twese twatahura twizera yuko Branham ateruza kuzuka kugira ngo avuge imituragano tw'ivyahishuriye Yohana ari irimwo kwizera ko kunyakurwa. Twese ibyo twaratwizera, ariko mwitegereze suko byari bimeze. Imana yari ifise uwundi muntu, ikindi gikoresho ico izokoresha ivyo. Kandi jewe nababwira yuko nari naranihenze kandi niyumvira ibi nyene twari ko turagwana navyo, twiyumvira twiteze umuzuko umvukanye Branham kugira ngo akora ivyo. No muri iki gihe naho nyene nayo niteze yuko William nawe nyene ko ateruza kuzuka kugira ngo ashitse iki kindi gice yavuze yuko azoshitsa mwiyerekwa gihema, aho azogira burya bukozi budasanzwe. Ati ateruza gushitsa ivyo. Murabona, atategerezwa kubishitsa, ateruza kuza umupfukanyi William, ateruza kuzuka. Kandi jewe navyizera uko nyene kugeza igihe Imana yanyereka mu buntu bwayo yuko bitari kuba nk'uko nyene. Naravuganye n'umvukanyi Benji, Imana ishimwe. Jewe nta na kimwe kibi nigeze mvuga, ariko naravuze nti Imana nizi ibintu byose. Nuko niho yampamagara arambwira ati Miguel, imbere yuko William agenda yambwiye yuko nakubwira ibi nibi. Hariho n'ibindi bintu yambwiye ntashobora kukubwira, ariko ibi yambwiye yuko nabikubwira. Kandi ivyo byabaye uko nyene, kandi byabaye mwubwo buryo. Jewe ko kanya sinaciye ntangura guvuga cane nirukanka mvugana, oya ntekanye. Ndavuga ati ni vyiza, mwizina umwami ubwiwe azomfasha kugira ngo nzogende ndabibwira abavukanyi, ndabibabwira, ndabamenyesha ibanga. Ariko sinzi namba Benji ngiye kubaka kubabwira ibi, kuko kumbure nizera yuko yoba yarabivuze ku mugaragaro, kuko ndizera yuko yabivuze. Umupfukanyi William yarampaye itariki nyayo iyo nzotangurira ko gutangira ko amakarata yo gusengera abarwayi. Ndibaza yuko yoba yarabivuze ku mugaragaro, nico gituma nanje nubahutse kubisubiramwo ngaha. Ariko yarambwiye itariki nyayo ntegereza gutangurirako. Nta numwe azomenya ingene iryo banga rikorerwa ngaho imbere mwakajya kumba gato, aho mvukanyi William yavuze yuko hazoba hari umuntu ari karasenga yiga. Nta numwe azomenya uretse umuntu azoba ari mwakajya kumba gato. Ingene bizoba ibitangaza byinshi bitazosigurwa mu buryo bwa kimuntu. Nuko rero mutego gutwi mwumvirize bwa buryo nyene. Jewe naraciye mwubwo bunararibonye, namaze amezi menshi ndindiriye umuzuko mupfukanyi Branham. Naciye mwubwo bunararibonye, ariko ubu ndazi yuko Imana inkingi y'umuriro ifise ubukozi ubwo izoshikirizamwo ibi byose William yavuze yuko azoshikiriza mwari rya hema rini Karpa Katedrale. Kandi si William Soto, ahubwo n'ubukozi mu kindi kiremwa muntu. Nuko rero nimwumve ibyo nabasomeye. Umunsi umwe hazohishurwa, kandi byose yari karabivuga ku iherezo. Ati hazohishurwa mu mwuzuro
ikimatanije c'indwi ico naco niki uko nukuza kwa kabiri k'umwami. Nuko rero ukuza kwa kabiri k'umwami ni nk'ikigendajuru giturika hanyuma kikongera gihaturika hanyuma kikongera gihaturika. Murabitahura? Aha rero umunsi umwe, kandi ibyo bizobera hehe? Ibyo bizohishurwa mu mwuzuro ku mugaragaro. Iryo banga rizohishurirwa hehe? Mwiyerekwa gihema. Mbega niho sebe nka Memere Peresi ariko arabivuga canke ni William Santiago? Mwe murabitahura? Kandi uravuga toya tijewe niteza ko William Soto aza agaragara abinyibwiririwe nyene ni vyiza. Urindire uwo mwanya rero. Rero namwe ni ku rupapuro rw'icumi kugira ngo dusome byinshi, kuko buno butumwa burimwo guhishurwa kudasanzwe. Buno butumwa yandungikiye umuvukanye Alfonso nabuze ati igihe nabusoma ati nabuze ati ariko ubutumwa bwa rubu nibwo butumwa nari nkeneye ko abapasiteri bose baba babufise, kandi ubu tuzobushira muri tome ya 75 kuko ubutumwa bwo muri tome ya 75 bwo ndiko ndashira ni buno nyene Hosebe Nkamere Peresi yavuze igihe yavuga ku ntegera bwenge zibiri zikorera icarimwe, ibanga ry'izo ntegera bwenge zibiri zikorera icarimwe izizoba muri wewe hamwe nanje. Ico gice yatubwiye William ngaho yaravuze ati buno butumwa bategerezwa ko baba bufise abavukanyi bose. Yarabivuze. Nuko rero naciye ndabufata ndiko rero ndabushiramwo akanya gasa na karekare, ndabushira muri tome ya 75. Ejo twarayitanze jo, ariko nibaza yuko atamwanya yoza kuronka wo gushobora gukora tome ya 75. Kumbure twoshobora Howeri yoshobora kuzoyikora ejo canke kuw'Imana kumbure, ariko uyu munsi sinibaza ko ejo twarayiciye ko nijoro. Ubutumwa Hosebe Nkamere Peresi yahanuye ko twoba tubufise, nubwo yagiye aravuga muri bwo harimwo n'ubu nyene n'ubutumwa mwebwe muzoba mufise muri tome ya 75. Sinzi namba Howeri ari ngaho ari kumwe natwe. Oya ndiko mvuga ku wundi Yoweri. Ari mu nzira ariko araza kugira ngo menye yuko yoba yaragwije ubwo butabo, yoba yaragwije ivyo bitabo. Ndibaza yuko ya 75 atarayigwiza, ariko ni vyiza uko biri kose no kugira ngo mumenye yuko ndiko ndagerageza gushiramwo bwa butumwa nyene, kuzana bwa butumwa nyene kugira ngo bigende gute, kugira ngo tuje ku murongo wizi nyigisho nyene turiko turahabwa impanuro, turiko turahabwa n'umuvukanyi wacu Hosebe Nkamere Peresi. Uko niko rero tugenda turi mu bumwe, kuko Miguel William yaravuze yuko Miguel atazoba ikibazo, ntabwo azokwitambika no munsi n'umwe yitambika imbere y'umugambi w'Imana, ariko Miguel azogaragara nk'umwe mwaba. Mbega ni gute Branham, ni irihe jambo yakoreje Branham ati abakozi b'ibitangaza? Ndashaka kuba rero mwabo bakozi b'igitangaza. Ndibaza yuko namwe ari uko mushaka kuba, aho atanu umwanya n'umwe dushaka kuzokwitambika imbere y'umugambi w'Imana uw'Imana ifise uyu munsi. Murabyumva? Ni vyiza. Aha nababwiye yuko twari ko turasoma nihe urupapuro rw'icumi. Rero ukugaragara kw'Imana ndi hagati na hagati mw'urwo rupapuro. Ukugaragara kw'Imana kwari kuri ku musozi Sinayi, ubu kwimukiye hehe? Mbega ukugaragara kw'Imana ubu kwimukiye he? We nuraba nk'akarorero Ivane nahandonderere hariya muri Bibiliya, kumbure ni mu Kuvayo 24
aho kumbure ku murongo wa 17 nandabire namba ari ngaho nyene ahatubwira mu gice ca 24 mu kuvayo murongo wa 17 kugira ngo mubitahure neza ibintu biriko biraba uyu munsi. Havuga gute? Raba namba ari ku 17 haravuga ngo ishusho y'ubwiza bw'uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro. Somo uhereye ku murongo w'imbere. Nuko Mose aduga kuri uwo musozi, ca gicu c'igipfungu kirawutwikira. Ubwiza bw'uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi. Ico gipfungu kiwutwikira imisi 6. Ku munsi ugirindwi uhoraho amagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uyo musozi. Ni vyiza naho kwari kugira ngo mumenye ahari ko hagaragarira ubwiza bw'Imana. Hari ku musozi Sinayi, ariko ngaho ku musozi Sinayi yaramubwiye ati nunyubakire ihema. Igihe rero yubaka iryo hema, mbega niho ubwiza bw'Imana bwaciye bwimukira. Ntabwo bwagumye kuri Sinayi, kuko wugiye muri ico kibanza nta kintu na kimwe uzongera kuhabona, ariko mu ihema niho higaragarije ubwiza bw'Imana. Reka ni mu gice ca 40 mu kuvayo, igice ca nyuma, ariko ubu sindiko ndibuka neza umurongo wari wo wundabire aho ubwiza bw'Imana bwigaragarije. Handonderere ni mu gice ca 40 mu kuvayo. Haravuga ku murongo wa 34, maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cari kuri iryo, n'ubwiza bw'uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Kandi mu rugendo rwabo rwose, iyo ico gicu kivuye kuri iryo hema kigasubira hejuru, Abisirayeli baca bafata inzira. Ariko iyo ico gicu kidasubiye hejuru, ntibagenda gushitsa ku munsi gisubiriye hejuru, kuko ico gicu gicuhoraho ku murango caba kuri iryo hema mw'ijoro kikakamwe umuriro imbere y'ab'inzu ya Isirayeli bose mu rugendo rwabo rwose. Urakoze cyane mupfukanyi. Ariko mwabonye mbega cari ubwiza bw'Imana bwari bukiri kuri Sinayi? Oya, mbega niki ngaha William ariko aratubwira? Ni mu vyumvize ngaha, kuko ubu ni William ariko arabitubwira. Aratubwiye ko ati rero ukugaragara kw'Imana kwari kuri hariya ku musozi Sinayi. Mbega ubu kuzoba kuri hehe? Mw'ihema ryubatswe n'umuvugishwa Mose, kandi aho caba ahera ha cane. Ubwo bwiza bwo ku musozi Sinayi ntibongeye kubona hariya, bwaciye bwimukira mw'iryo hema. Murabitahura? Mw'ihema ryubatswe n'umuvugishwa n'Imana Mose ryaba ahera ha cane. Mw'ijoro ukugaragara kw'Imana kwabonekera mu nkingi y'umuriro yaka ikamurika kandi karongora abantu mu gihe baba ariko baragenda mw'ijoro. Ku murango naho cari igicu cabatwikira kikabarinda izuba. Twavuga yuko mu bugaragwa bagenda mu kirere kimeze ukuntu kitaborohereza, kuko n'ibitungwa byararondera ahantu h'agatutu kugira ngo vyinyegeze, kugira ngo bigubwe neza biri mu bugaragwa. Muratahura yuko ubwiza bw'Imana bwimutse. Ntimukongere kuburonderera Sinayi mwakiriye kibanza. Ubu ni kibanza c'ingenzi, ubu ahaja abantu benshi, kandi aho ibiboneka ni nta kintu na kimwe babona muri ico kibanza. Babona imisozi gusa, imisozi yo ngaho. Aho nta kintu na kimwe gihari, Ariko mw'ihema rya Mose
hoho kumbure twashobora kubandanya dusoma ngaho, ariko twotwara umwanya munini. Reka ndabe namba noronka kandi gaparagrafe hano, reka turabe koko hanyuma y'ibi ngaha nyene William aratubwira yuko igihe ihanga rya Isirayeli ryashika mu gihugu c'isezerano, nuko Salomo akubaka ingoro, aravuga ko ubwiza bw'Imana, ukugaragara kw'Imana, inkingi y'umuriro yinjiye mu ngoro. Kandi nawe urashobora kubiraba mu gitabo c'Ingoma igice c'indwi murongo wa 2 ukabandanya, ahavuga yuko igihe Salomo yarangiza iyo ngoro, atanga ikimazi agishira ku gicaniro cyo koserezwa kw'ibimazi, aravuga ati mwami, ngibi byose nabitunganije, ti byose nabihejeje. Nuko umuriro ucuramaruka ucuturira igicaniro ico kimazi, kandi uwo muriro, iyo nkingi y'umuriro yaciye yinjira ahera ha cane. Aho niho rero yagiye. Nico gituma abanyisirayeli igihe baba bagiye gusenga, buri gihe barondera aho iyo ngoro yari iri, kuko inkingi y'umuriro yabaye ahera ha cane, kandi aho hari ukugaragara kw'Imana. Ivyo nivyo Imana yabwiye Mose igihe yamubwira yuko yokubaka ihema kugira ngo Imana izoribemwo hagati mu bantu. Ubisomo birabe igihe yamubwira yuko yokubaka ico kibanza cayo kugira ngo izobe ngaho. Ivyo nivyo Imana nyene yakoze hanyuma y'ingoro ya Salomo. Ariko igihe Yesu Kristo yaza, mbega yabwiye gute wa mugore w'umusamariyakazi? Uwo musamariyakazi yaramubwiye ati, mwebwe muravuga yuko ari hari Yerusalemu mutegerezwa gusengera. Ati, sogokuruza wacu yavuze yuko ari ngaha, kuko ngaha Yakobo niho yarari. Aravuga yuko ari amarembo y'ijuru, amarembo y'Imana, ahantu n'ibintu nk'ivyo, inzu y'Imana, amarembo y'ijuru. Ngaha niho sogokuru wacu, namwe muvuga ngo ni Yerusalemu. Ti mugore, nyizera ko atari Yerusalemu, haba muri iki kibanza tuzosengera Imana, kuko Imana ni mpemu. Mbega nihe Imana yari kuyisenga kugira ngo ayisenge? Ati, muri uyu muriko muravugana niwe, niyo nkingi y'umuriro. Iyo nkingi y'umuriro ubu yaririye mu mubiri w'umuntu, yariko irigaragaza ngaho mu mubiri w'umuntu. Kandi niwe nyene yavuze ati, sinzobasiga nk'impfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Kandi ku munsi wa Pantekoti iyo nkingi y'umuriro yaramanutse ari nk'imbeya z'umuriro, indimi z'umuriro ziza kuri umwe wese muri bo. Nuko Imana itangura ico gikorwa mw'ishengero rya Kristo. Hanyuma turayibona muri Pawulo iyo nkingi y'umuriro, no muri buri ntumwa kugeza kuri William Branham. Mbega ntimubona yuko mbere yanifotoje na William Branham? Kandi William Branham yaravuze ati, ikibazo nuko inkingi y'umuriro, hanyuma ya William Branham kabandanya abantu baciye bayibura, yarabazimiye. Mbega niyo nkingi y'umuriro yagiye, nihe Branham yayibonye? Ni mwihema, kandi yayibonye iri mu kumba gato k'imbaho, aho hinjira umupfukanyi wacu akaja kwigira ubutumwa bwa William. Nawe ukavuga ati, mukama wanje, atariko ikintu gikomeye cyane nk'iki? Imana yamye iciye bugufi cyane, umwami araciye bugufi cyane kurusha uko wewe wovyibaza. Kandi nk'uko Branham yavuze ati, namba yavuze ko azoza gukora igikorwa gikomeye cyane, igikora mu buryo buciye bugufi. Yavuga ko izokora ikintu c'ikirenga gikomeye cyane, ahubwo kirondere mu buryo buciye bugufi kurusha n'ubwo bwa mbere, kuko uko niko kizoba kimeze. Nuko rero nimwumve, ariho imirongo myinshi ngaha, ariko ngiye kubasomera kano kandi gace, kuko hariho ibibanza bitatu, ingoro zitatu Imana yategetse yuko zokubakwa. Ihema rya Mose ryari ku bw'itegeko ry'Imana, ingoro ya Salomo yari ku bw'itegeko ry'Imana, kuko Dawidi ubwiwe
ariwe yari umuvugishwa yarose uguhumekirwa ugusigwa. Yarabwiye Salomo ati uyubake nk'uko biri kuri ino kuri kino gicapo, kuko ikina gicapiwe n'ukuboko kw'Imana, umukono w'Imana. Ati ibi byacapuwe, ati ibi si iby'iwanje, ati ibi niwe yabinyeretse, ati uyubake nk'uko neza iri ngaha. Nuko rero turabona uzobibona muri Bibiliya, kuko Bibiliya irabivuga. We nubirondera uzobibona. Nuko rero turabona twebwe yuko yanategetswe n'Imana n'iyi nayo. Igihe Yesu yaza abona ya ngoro Herode yubaka, ugusanurwa kw'ijya ngoro ya Herode, kuko Herode yari umufunda akomeye cyane. Yashatse rero kwihesha ubuntu, kwishira hejuru mu ihanga rya Isirayeli, aca yubaka ingoro nziza cyane, ahari harimo ibintu bidasanzwe cyane byo mu bufundi byo yize, ariko aho ni hari ubwiza bw'Imana. Murabona cyo gituma Yesu yababwiye ati sambura ino ngoro mu minsi 3 nzoyihagurutsa. Murabitahura? Nuko rero iyo nkingi y'umuriro yabaye muri William Branham yarayibonye, ayibona ku ihema, hanyuma ayibona mu kibanza gitoya kiri ngaho. Umuntu umwe akavuga toya, umuvukanyi Benji atarubahuka kuba hagarara kwa ca gicaniro nyene ico umuvugishwa azohagararako. Muvukanyi Benji Jose Benhamini ati ariko ararenza urugero cyane, agahagarara ku gicaniro umuvugishwa azohagararako. Ariko numenye wewe yuko adahawe n'umwami iryo tegeko ntabwo yobikora namba, ntiyari kuba yarabikoze. Murabitahura? Ariko uravuga toya, jewe sinari hariya igihe umwami yavuga ivyo. Nuko rero nkuko yabitubwiye, urabyibuka Ivan yarabitubwiye mu gikorane twagiranye nawe hariya, twagiranye hariya nawe. Mbega ubwo butumwa bwitwa gute ubwo yatubwiriye hariya? Reka ndabe ko noburonka, kuko buno butumwa bwose ndabufise ngaha mu buryo butandukanye bwigenga. Aha, uburinganire ndwi bw'itariki 4, itariki 4 z'ukwindwi. Ivyiza soma birondere ku rupapuro rwa 21 namba ubufise canke ubu ucubisoma canke nabwo fise. Nimwumva ko abivuga ngaha muvukanye Jose Benjamin Perez. Wezo avuga atariko jewe sinari hari igihe William ivyo yabivuga. Ivyiza Imana ntiyakubonye we hariya, ariko yabonye uwateroza kuba ari hariya nyene. Ku rupapuro rwa 21 igihe yavuga, igihe William yavuga yuko marayika w'umwami Yesu Kristo wenyene ari wazomenya iryo banga, yuko hari ibanga mu ihema, ibanga ryo kwa gatatu, ariko rizomenywa na marayika w'umwami gusa. Yaravuze ngo igihe William yavuga ivyo, kandi ko atawundi muntu kw'isi azomenya iryo banga. Mwibuke yuko we atakiri ngaha, kandi ivyo yabivuze igihe yari ari kumwe natwe, ariko igihe yari hafi kugenda yamenyesheje, yavuze ibyo bizoba biriko birabera hariya. Mbega yabibwiye nde? Mbega iki gitabo mwe muragifise? Yabibwiye jewe ubwanje. Ukavuga toya jewe sinari hariya. Urabibona? Wahabonye? Yabibwiye ni kuri papuro rwa 21. Yabibwiye jewe ubwanje, yarabimbwiye.
igihe yereka arasigura biriya we nubibona hariya igihe yamubaza ati mbega ni irihe banga rihari mwakiriya kibanza, ni irihe banga rihari? igihe yereka aramusigurira iryo banga yaramubwiye ati ariko igihe yari hafi kugenda yaciye amenyekanisha ibyo bizoba biriko birabera hariya. mbega yabibwiye nde? yabibwiye jewe ubwanje. namwe rero ntimwoshobora kuvuga muti oya nuko Branham nuko William yavuze yuko ibyo ata muntu n'umwe azobimenya ari we wenyene. mbega ninde yoshobora kuvuga ibyo ubu? kuko we imbere yo kugenda yategerezwa kumenyekanisha ibintu bimwe bimwe, ibintu akabibwira umuntu azoba ahagarariye ibyo ibintu azotegerezwa kumenya. we yategerezwa kubibwira uwo muntu. nuko rero yaravuze ati wewe ntushobora kuvuga yuko William yavuze yuko ibyo ata muntu n'umwe azobimenya, yuko ari we wenyine azobimenya gusa. ariko we yaragiye kandi yategerezwa gusiga umuntu, yategerezwa gusiga umuntu afise ibintu byose yategerezwa kuba afise, ibintu byose yategerezwa kuba afise, ibyo bikoresho yategerezwa kuba afise kugira ngo ibyo bizokore. rero aravuze ngo suko bivana n'uwo muntu kugira ngo biheze bikore, ntibiba bishingiye kuri uwo muntu, ariko biciye muri ubwo bukozi buzoba buri ngaho, Imana izoba iriko irakora ikorera mu ihanga ry'Imana. ariko ibyo nta kintu na kimwe bizovugwako, ibyo bizoguma ari banga, ariko ibyo byaravuzwe. mbega ninde yabivuze? imbere yo kugenda murabe ntabwo yari kudusiga mu bujiji, mu mwijima ku bijanye n'ivyo bintu bizoba. ibi bizoba, mwebwe mwitegure kubwibi, mutegerezwa kwitegura kuko ibi nivyo bizoba. ibi yavuze yuko ata muntu n'umwe azobimenya, ariko hariho umuntu yategerezwa kubibwira. ntabwo yadusize, mbega ni gute avuga, ntiyadusize nk'imfubyi dusabagiye. mbega Yesu ntiyabwiye abigishwa igihe yari ari kumwe nabo ati nari ngifise ibintu byinshi ubu ntashobora kubabwira, ariko igihe uwo mpemu w'ukuri azoza azobibabwira, niyaza azobibabwira kuko azofata ku byanje abibamenyeshe. ntimwabyumvise? nuko rero aho ntushobora kubandanya, ariko hoba ari ubutumwa nariko ndabasomera imbere yuko nakira Howeri, kuko nihigwe Howeri kuba turi kumwe nawe ukaba wazanye n'umufasha wawe. umwami yarabahezagiye cyane, yarakurokoye. uriya muntu yaciye mu ntambara zikomeye cyane. urya musore ntimwibaze ngo ari ngaha baciye mu ntambara zikomeye cyane bose. aho nyene ku rupapuro rwa 75 mu kwezi kw'indwi, umugabane wa mbere w'ukwezi kw'indwi. nuko aho naho nyene muhandike kugira ngo muze kuharondera muharabe. umugabane wa mbere w'ukwezi kw'indwi, urupapuro rwa 75, hagati na hagati muri urwo rupapuro, kugira ngo mubone yuko yavuze. ariko Branham William yaravuze yuko ibyo ata muntu n'umwe azobimenya, ariko imbere yo kugenda yategerezwa kutubwira ibyo dutegerezwa gukora, kuko Jose Benjamin Perez ntiyari kumenya icyo gukora ico arico, ariko we arabizi ndetse yaranamubahaye n'ibimenyetso hariya kugira ngo amwereke ko ibyo ariko aramubwira ari ukuri bimeze uko nyene.
kandi byabaye ibimenyetso bidasanzwe. Ariko yaramubwiye ati ibi ni uko nyene bimeze imbere y'uko we agenda. Ngaha rero ariko aratubwira ku munsi wa nyuma turafise isezerano. Ndi ku rupapuro rwa 14 bw'ubutumwa bw'uyu munsi. Buno butumwa nyene dufise n'umutumwa mufise urupapuro rwa 14. Ingoro y'Imana Aburahamu hagati na hagati muri urwo rupapuro n'imiburiwuri haravuga ngo nuko rero ku munsi wa nyuma turafise isezerano ry'uko hazoba ingoro igaragara. Mbega mwarabitahuye mwebwe ko hari ibibanza bitatu byategetswe n'Imana? Iyi ngoro ifadika iri hema ntabwo cabaye iciyumviro ca William Branham, kwabaye uguhishurirwa kwa marayika w'umwami. Ni itegeko ry'Imana kugira ngo iri hema ryubakwe. Murabitahura yuko ubu hariho iyindi yaravuze ngo ku munsi wa nyuma rino hema rirafise impamvu, rirafise ihangiro rikomeye cyane. Mbega wewe wibaza yuko ari ishusho y'ihema gusa? Oya, hariho impamvu mu mugambi w'Imana. Kandi buriya yabitubwiye mu bundi butumwa ubwo yavugiye muri shiri igihe kimwe. Yaravuze yuko mbega ni gute, yavuze ngo umusozo w'umugambi w'Imana uzobera mu ihema nini Karpa Katedrale. Murabona? Kandi ngaha nimwumva ko avuze ati rero ku munsi wa nyuma. Mbega ni igihe gihe turimo? Ni ikihe gihe turimo? Turafise isezerano yuko hazoba ingoro ifadika, ingoro iboneka. Iyi zoba ari iki? Azoba ari ihema nini Karpa Katedrale. Muriko murabisoma? Ariho hazoza umwami ni hazoza mu nkingi y'umuriro kugira ngo yigaragarize muri ico kibanza gito c'imbaho kizoba kiri mwaliriya hema nini Karpa Katedrale. Ariko aravugishwa ngaha muvukanyi wacu William. Waravuga ati ibyo bitereza kuba muri William Soto. Ni byiza ico ni ciyumviro kombore wewe woshobora kugira wewe nanje, ariko we ntari kabivuga nkuko ngaha. Areka tubwira yuko ngaho muri irya hema haje ubwo bukozi, haje ico gikorwa. Ya nkingi y'umuriro nyene, wa mumarayika nyene w'isezerano umwe yiyereka Mose mwaca igihuru c'umuriro akarokora ubwoko bw'Abaheburayo biciye muri Mose. Umwe yabarongora mu bugaragwa mu kuvayo arabajana bashikana mu gihugu c'isezerano. Uko kugaragara nyene kw'Imana kwamye kuri mwishengero, hanyuma kwari kuri mwishengero muri buri ntumwa. Kuzoba uko kugaragara kw'Imana kuzoba mu gushitswa kw'ingoro ifadika iboneka irya hema nini Karpa Katedrale. Kandi aho hazoba iki? Hazobera ibintu bikomeye cyane. Mbega ni ikihe kintu gikomeye cyane William yatubwiye yuko kizohabera? Murabitahura? Mumenye yuko William wamvugisha ubwiwe yari karavugishwa. Yavuze ati gikomeye cyane, gihambaye cyane muri ibyo bintu. Yavuze ko ari iki? Yavuze yuko ikizohatangirwa ari iki? Ari ukwizera guhesha guhindurwa no kujana n'umwami mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mbega ni ikihe kintu gikomeye cyane tuzohererwa mwari gahema? Wewe wibaza ngo ni ibitangaza? Abantu baravuga ati ibitangazo twumitse. Oya, ubu rero reka ndababaze kugira ngo mwiyumvire gato. Mbega ni ubuhe buryo Imana wowe izoguhamwo ukwizera ko guhindurwa no kunyakurwa? Nubuhe buryo Imana yaremyemwo mw'isi? Mbega nubuhe buryo Imana yaremyemwo ibi bintu byose yaremye kugeza uyu munsi? Mbega ni gute none izoduha ukwizera? Bitegerezwa ko biciye mw'ijambo, kuko nuko Imana ikora. Mbega ni gute izokora ibitangaza no kubw'ijambo? Ariko yaravuze ngo imbere yaho hazoba ikintu gikomeye cyane kurusha ibitangaza. Hazoba ukwizera. Urabona, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ngaha arabitubwira igikomeye cyane
kuzoba ari ukuduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana n'umwami mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mbega ico kirakomeye cyane kurusha ibitangaza? Mbega kirakomeye canke ntigikomeze? Ntigikomeye. Nibyo kirakomeye, kandi ukwizera ko kunyakurwa, uguhindurwa, byose bivuga bizungura ku kimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi nico yavuze ngo umunsi umwe kizohishurirwa mu mwuzuro hehe? Mwari gahema katedrale, arico kizohishurwa mu mwuzuro. Ibi we yarabitubwiye, nabibasomeye. Kizohishurirwa mw'ihema rinini karpa katedrale, kandi ibyo bizoduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Aho ikiboneka nuko biciye bugufi cyane uko Imana izobikora. Wewe bavuga atariko ibi ntibishobora kuba bya bintu bikomeye cyane. Murabona nuko bikatugendekera kwa kundi byagendekera ubwoko bwa Isirayeli igihe Mesiya yaza. Bari biteze ikintu gikomeye cyane nko kuza kwa Mesiya, ko Mesiya azoba ari umuntu akomeye cyane akora impinduka zidasanzwe ku isi yose yo mu buryo bw'impemu, ndetse n'abantu bose bakabona kugaragara kwiwe. Bibiliya iravuga yuko abantu batazokwihanganira abantu ko bazobona ikintu gikomeye cyane. Haca haza urya musore wo mubaje w'i Nazareti, umutipe ati niwaje tubwire bino bintu ko atanumwe ashobora gukora ikintu na kimwe atagikoranye nawe. Ati utagikoranye nawe umuntu yavangiwe, yasaze, ntakomeye neza. Ariko kwari ukuri kuzuye. Baramwakiriye? Oya, ntibamwakiriye. Baratakaje uwo mugisha, barawuhombye pe. Murabona? Nuko rero twe turabona nk'uko Bibiliya yavuze, nk'uko William yavuze hariya, ati ntimukayobegwe, natwe ntitukayoberwe no mugisha rino sezerano, kuko biroroshe cyane, biraciye bugufi. Uburyo Imana ikora ibintu biroroshe cyane. Twebwe twari twiteze ko William azoza azuke, ati niyazuka hanyuma azoca atangura buriya bukozi hariya, nuko azatangura gukora ibitangaza mu ihema. Kandi yaravuze Benji yarabidusomeye yuko bitazokorerwa hariya gusa, ariko kandi ko bizokorerwa, bizoca no mu bindi bihugu no mu bindi bibanza, kandi ibyo nabyo biri mu buvugishwa. Natwe twari twiteze yuko William azozuka kugira ngo ashitse ibyo byose. Urupapuro rwa 21, urupapuro rwa 21 mwa kino gitabo nyene, paragrafu ya 3. Ni byiza gaturabe hano runo rupapuro rwa 21 ngaha mwa kino gitabo nyene. Haravuga murabe, inkingi y'umuriro ni mpwemu yera, niwe azoba ku munsi wa nyuma. Ariko atubwira ku munsi wa nyuma niwe azoba hehe? Azoba mu ihema nini karpa katedrale. Kandi ibi ninde ariko arabitubwira? Ni William Santiago. Ni mpwemu yera ku munsi wa nyuma. Mpwemu yera azoba mu ihema nini karpa katedrale, azoba ari ngaho mu kibanza gito c'imbaho, aho ahazoshikirizwa ibintu ibihe. Mbega we ntiyabwiye Benji ati Benji wowe uzomenya ibanga ryo kukwega kwa gatatu? Mwarabisomye, hariho bamwe bo barabisomye muri mwebwe, kandi aya n'amajambo y'intumwa y'Imana ati wewe uzomenya ingene ibyo bizokogwa. Ibyo byaravuzwe, byaranditswe. Ahazoshikirizwa ugukwegwa kwa gatatu
ari nako yabujijwe Revera William Branham gusigura gutanga insiguro kugira ngo yirinde ko bozo kwigana ivy'Imana izobirikira kora muri iki gihe ca nyuma, kuko iki nico gihe co gukorwa mw'ivyo. Kubw'ivyo rero ivy'Imana ivy'Imana ifise muri ico gihe mu kugaragara ko ububasha bwayo n'ubwiza bwayo, mbega bizobera hehe, mu kibanza kihe, bizoba ari ibintu bihe, bizobera mu gushitswa. Ivyo byose tuzobigira mu gushitswa kw'ihema nini Karpa Cathedrale mu gihe c'ibireko bizifuruka, arico igihe c'ibireko bizifuruka niho hazoshikirizwa ivyo byose. Mbega tubimenya gute? Nuko rero kuko yaratubwiye yuko ari uko bitashikijwe mu bihe vyaheze, ariko bizoshikirizwa hehe ivyo? Mu ihema rinini. Nta gihe na kimwe c'imbere cagize iryo hema. Nuko rero nimwitegereze, Imana idufashe kugira ngo dushobore gutahura ibi byose. Dukomeze ngaha dusome aho naringeze ya nkingi y'umuriro nyene nariko ndasoma ku rupapuro rwa 14. Reka naciye nsimbira hariya ya nkingi y'umuriro nyene, marayika w'isezerano mwe yiyereka. Ndibaza yuko ibi twari twabisomye, kandi ikintu cingira akamaro cyane tuzobwirwa ni ikihe? Ico tuzohabwa nuko kwizera kuduhesha guhindurwa no kujana n'umwami muzima no kubwe mwagazo w'intama. Ariko uravuga ati ariko ibi bizoba gute? Ari ivyingira akamaro cyane, ibi kumana n'ivyingira akamaro cyane. Mbega izo bitanga gute? Izo bitanga kubw'ijambo, kuko nibwo buryo bumwe rudende niko Imana buri gihe yamye bitanga. Ku rupapuro rwa 15 ndangirize ngaho kugira ngo nakire Yoweri. Hanyuma Yoweri turafise, nyuma Yoweri turafise n'undi muvukanye avuye muri Bolivia, muvukanye Ramiro, kugira ngo na Ramiro nawe nyene adusabikanirize akajambo. Uko niko tugenda turabikora kugira ngo dusozerere ku butumwa bw'umuvukanye wacu Jose Benjamin Perez. Aravuga ngo kuri paragrafe ya nyuma, sinzi namba nahasomye rero mu gihe ca nyuma. Mbega nikihe gihe ariko aratubwira William? Hariho isezerano rikomeye cyane. Mbega isezerano rikomeye cyane mu gihe ca nyuma ni irihe? Ko hazoba ihema nini Karpa Cathedrale, kandi iryo rizoba hagati mu bizera Kristo bo ku munsi wa nyuma, arico gihe twebwe turiko turabamwo. Iryo hema Revera William Branham yararivuze inshuro nyinshi mu myaka itandukanye. Twavuga ngo uhereye mu mwaka wa 50 canke namba twotora iyindi tariki, canke uhereye mu cicumi ca 40 yari karavuga kuri iryo yerekwa ry'ihema, ndetse yaranagerageje yuko ryoshitswa mu gihe ciwe, ariko ntiryashoboye gushitswa mu gihe ciwe kuko ntiryari ry'ico gihe. Ndafise n'ibindi bintu navyo nyene nagiye ndategekanya hano, ariko reka twakire uno muvukanye kugira ngo nawe atuganirize. Mbega nisanga heruse